Inshuti na bagenzi mwamukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri inkuru mu kiganiro tubabaza. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire babiri, umushinga ntahe Gilles Ndikumana akaba ari wasanzwe arongoye urwego nshingwa bikorwa mwishira hamwe BD USA. Hanyuma kandi turi kumwe n'umupfasoni Alphonsine niyo nkuru nawe akaba asanzwe arongoye urwego nshingwa ntwaro urw'iryo shira hamwe. Murazi neza yuko mu minsi mike cyane indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga igiye gutangura mu Burundi igihugu cyacu c'amavukiro. Hari ibyo rero twipfuje yuko twoganira nabo kubijanye n'abarundi baba mu mahanga muri rusangi eka nibijanye n'iyo ndwi. Reka rero tubaha ikaze kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro. Umufasoni Alphonsine turabaha ikaze kandi turabaramukije. Mahoro cyane turabaramukije natwe amahoro y'Imana. Ego cyane murakoze. Reka duhe n'ikaze umushinga ntahe Gilles Ndikumana nawe turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Ego amahoro ndabaramukije mwese. Ego amahoro neza. Reka rero tuje ku kabazo ka mbere. Nivyo mu minsi mike indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mu Burundi igiye kuzohimbazwa. Abarundi benshi bamaze gushikayo bararindiye gusa yuko hagera, ariko rero twipfuje yuko tubahamagara kugira ngo tuganire gatoya. Ikibazo ca mbere dushaka kubabaza nico kumenya uko abarundi baba muri Amerika, urumva diaspora y'abarundi baba muri Amerika uko yoba yifashe muri iki gihe. Iki kibazo turiko turakibaza kuko murazi neza ivyahitiye mu mashira hamwe atari make, haravutse n'irindi shira hamwe rivuga yuko ari ryo ryifuza yuko ryoserukira ayandi mashira hamwe n'ibindi. Mbega mwibaza yuko amashira hamwe y'abarundi baba muri Amerika ubu yoba yifashe gute? Reka dutangurire ku umupfasoni Alphonsine niyo nkuru. Murakoze cyane kuduha ijambo. Muri rusangi ishirahamwe BDUSA ni ishirahamwe rikuru kandi rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rikaba ari ishirahamwe risanzwe rihurikiyemwo ayo yandi mashirahamwe mato mato. Muri rusangi BDUSA niyitwara ayo mashirahamwe kuko ayo mashirahamwe aragaruka akisanga muri BDUSA kuko BDUSA niyo diaspora. Kubwanje novuga nti ayo mashirahamwe ntabwo bateye kuko aragaruka akisanga muri BDUSA. Murakoze. Ego cyane murakoze. Reka mpijambo umushinga ntahe Gilles nawe mwe mwibaza yuko ayo mashira hamwe ubu n'abarundi baba muri Leta Zunze Amerika byo bavyifashe gute? Murakoze cyane. Nkuko umufasoni Alphonsine aje kubishikiriza, nizera neza yuko ishirahamwe BDUSA kenshi ubwa mbere iyo abantu bavuga BDUSA barashobora kuba ngo badatahura ico arico. Uvuga ni Burundi and diaspora in the United States of America. No kuvuga ni nyambukira n'abarundi baba hanze cyane baba mu gihugu ca Amerika. No kuvuga irangloba abarundi bose. Rero muri uyo mwanya kandi kuva ibayeho kuko nta imbere yaho ibaho nta indi diaspora yari bwabeho. Imaze kubaho rero mu byo yagihaye gukora no gushira hamwe nayo mashira hamwe yandi yitwa ko ari mato mato kugira ngo dushire ibyumviro hamwe mu buryo bwo kwiteza imbere. No kuvuga rero amashira hamwe yandi mato mato kubaho ico si kibazo, n'ayandi azobandanya. Gusa nuko abantu bagomba kumenya uko tugomba gukora
kandi n'intumbero dufise ko ari imwe kugira ngo twiteze imbere atakindi kintu kiri inyuma y'ico. Murakoze. Yego cyane. Rero ku bwanyu muribaza yuko imigenderanire hagati y'amashirahamwe y'abarundi baba muri Amerika yifashe neza. Aha turiko tushaka cyane cyane kumenya ishirahamwe rindi ryavutse rivuga yuko ryo ryifuza yuko ryo ari byo ryoba hejuru ya yandi riserukira yo yandi. Twigeze kumva bavuga yuko habishirahamwe ryanyu canka yandi mashirahamwe mwoba mwararungitse abantu baserukira amashirahamwe yanyu muri iryo shirahamwe. Mbega niko bimeze ico kibazo caratorewe inyishu bimeze gute? Reka nsubire ntangurire ku mupfasoni Alphonsine. Murakoze cyane kuduha ijambo. Iryo shirahamwe ubundi turyumva mu bihuha, mugabo twarigeze gutegwa kamo kw'abarundi twoja hamwe tukayaga. Ego ico kintu twaragikoze akanya nk'akurume rumara, kuko tumaze kurungika abantu bojayo twasanze ibyo twabwiwe atari ko biri, bituma abantu bacu tubasokora tubakuramo. Muri rusange rero ubu tuvyumva mu bihuha, nta na kimwe cyabyo tuzi, rihari ritahari twebwe ntabyo tuzi. Murakoze. Ego cyane, murakoze namwe. Reka tuce dutandukira ku kandi kabazo. Nivyo mu ndwiza hagiye kutangura indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Mbega murashobora kutubwira uko mwiteguriye iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mu Burundi? Reka ntangurire kuri mwebwe nyene mupfasoni Alphonsine. Umushinga naye jira abaradutunga gatoya. Ego mupfasoni Alphonsine, ijambo ni gwanyu. Murakoze cyane, mwonsubiriramwo akabazo gatoyi. Ego twari twabajije duti mu ndwiza niho yandu yahariwe abarundi baba mu mahanga igiye kuzohimbazwa mu Burundi canke gutangura. Mbega mwebwe mwoba muyiteguriye gute? Ego murakoze cyane, mu ndwiza nivyo turabizi, n'ukwezi kusanzwe kuzwi n'umurundi wari we wese, tukamenya tutukwezi uko biri kose, uyindwi canke mu mpera z'uku kwezi hazoba indwi ihariwe abarundi bari mu mahanga. Ico dusanzwe tukizi kandi kiriho. Mu byo tuzi rero n'ubundi birahari, mugabo naho biri uko tubona umenga ntibiteguye neza, harimo ibintu umenga harimo igipfungu kidasobanutse. Mugabo naho harimo igifungu kidasobanutse, twebwe twarabirenze ko turarungika delegation izogenda kwifatanya n'abandi barundi, kumbure ico gifungu tuzokimenya mu nyuma. Rero turabyiteguriye, mugabo ntabyo dufise mu ntoke, n'ingene bizogenda ntabyo dufise. Mugabo kuko tuzi ukwezi twaripanze kugira ngo BBUSA ntibure, Amerika ntibure kiserukira. Twarabikoze rero, twararungitse delegation. Murakoze. Ego sinzi ko mushobora kuducira ku mayange ibyo mwoba mubuze muvuga yuko mudafise mu minwe. Sinzi nimba mwe mushobora kwishura canke umushinga ntayijile ashobora kwishura kuri ako kabaze, nimba mwibaze ko mushobora kugira ariko aradukurikirana ibyo mwoba mubuze, kuko barashobora kugira amakenga ati mbega ico gipfungu ni gipfungu nyabaki, ibyo mutaramenya ni biki. Nimba mushobora kubisangiza n'abandi barundi, ijambo ni gwanyu. Murakoze cyane, turashobora kwishura asigaye. Nyakubahwa Perezida Jira Gacha yuhira. Okay. Muri rusangi twebwe nka BDUSA, diaspora ikomeye cyane ya Amerika, twari gutumirwa tugahabwa ikete, ntaryo twarose. Twari guhabwa programme, n'ubu ntayo dufise. Twumva mu bihuha ngo hazokogwa ibi bintu biri mu kirere, nta kintu na kimwe kijanye na diaspora tuzi muri rusange. Mugabo twiteguye gusa nk'abarundi. Iyo utagira programme ntumenye ibizoba.
nibyo muri rusange tuvuze murakoze. Ego cyane mushinga ntahe Gilles, sinzi nimba hari ico mufise mushobora kongera ko kuri ibyo hanyuma tubandanye n'ikiganiro. Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyo tuko twakoresha ijambo gifungo muri ko biraba kuri indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu, ubundi uko byama bigenda donc no munsi mu gihe abarundi bose baba hanze usanga bishimira kuko harimo ibintu byinshi bigenda bigakorwa mu gihugu. Bamwe baragenda bagashikiriza imigabo n'imigambi ibyo bimirije kuzokorera aho bari, ibyo bimirije kuzokorera mu gihugu, abandi bakaboneraho n'akaryo ko kumenya uko ibintu ko biragenda mu gihugu n'ibindi. Ariko uravye uko mbere byakorwa, ni ukuvuga barashobora gukoresha amanama bakamenyesha uko ibintu bizogenda, ugasanga n'urutonde rw'ibintu rurasohotse hakiri kare tukanamenya n'ikibanza ibyo bintu bizobera. Ariko rero igitangaje kuri uyu munsi mukuru twimirije w'uyu mwaka, ni ukuvuga kugeza ubu nyumbagije ngo bizobera hehe sinokubwira. So twibaza ni kubera iki. Kandi ni ukuvuga hariho abantu bitwa ko ari indongozi zitwa ko zirongoye diaspora ku rwego rw'isi. Nibaza neza ko ibi yategerezwa kuba ari ibikorwa byabo byo kumenyesha uko ibintu uko biragenda, kuko nibaza neza ko bari mu bantu bafata iya mbere gutegura uwo munsi. Ariko kuba uno munsi abantu tukizazanira ati mbega bigenda gute, biko biracahe, birimo amakenga menshi, cha tugira ikibazo ku burongozi bwa diaspora y'urwego rw'isi. Ahubwo nyine aho niho twagira tugarutse umengo abavuga ngo abagabo bararakwiri bakarota bimwe, nivyo aho niho twagira tugaruke ku burongozi bwa diaspora ndundi ku isi. Nibyo muravuze muti abarundi baba mahanga iyo bagiye mu gihugu baragenda bafise byinshi bategura gukorerayo, cyane cyane cyo akajambo mavuze muti baranagerageza kuraba kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda mu gihugu, hanyuma muca mugaruka muvuga ku bijanye n'indongozi za diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Nibyo kandi mwese uko muri babiri mwavuze ibintu bijanye n'amakenga canke igipfungu kiriko kiraba mu kuntu biriko birategurwa. Tuca twibaza kuko hariho abarundi sinzi umugari bace mu Kirundi bavuga ngo umurundi ntasiba kuvuga, hari ibintu bigenda biravugwa cyane cyane kuri ico kibazo hejeje kuvuga nyene ngo mbega wo batwara diaspora ninde, diaspora ndundi ubu ku isi yoba ari inde, bagaca bacako bakabona n'amasanamu aheruka gushigwa ahabona ku buhinga ngurukana bumenyi. Umushinga ntahe Samuel Ndayiragije arongoye ishyirahamwe Dikobu hamwe n'usanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abarundi ku rwego rw'isi bashitse Bujumbura ku kibuga c'indege bakakigwa, mbere hakaboneka ku masanamu ko hariho abasirikare bafise inkoho, umengo umutekano wabo uracungerewe bimwe bikomeye. Hanyuma abantu bagaca batangura kwibaza ibibazo byinshi, bibaza bati mbega ko abo bantu tuzi yuko iyo bari mu mahanga baba ari abantu baciye bugufi bicishije bugufi nk'abandi barundi basanzwe, ariko bashika mu Burundi bagaca bagira igisirikare kibacungera n'ibindi bagaca bibaza ibibazo byinshi. Nivyo ubu mwebwe mwibaza yuko diaspora yo bitwagwa nande mu diaspora ndundi uko mu mwiyumvira, kuko hari abavuga byinshi. Reka ntangwe kuri mwebwe nyakubahwa Gilles. Murakoze cyane. Iki kibazo burya cyose kandi kiragoye. Uno munsi mbarije ati nyoboye diaspora yo donc yo muri Amerika.
ubundi ndategerezwa kumenya neza nindayoboye diaspora y'urwego rw'isi. Ariko no munsi ngira amakenga kuko ubona ari nzi yuko yatowe agashikirizwa amabanga no nyakubahwa Eric. Ariko ukuntu bikorwa kuva atorwa gushika uno munsi, ukuntu ibikorwa byagiye ngene biko biragenda no munsi, nukuri biteye ubwoba. Twari twiteze yuko muri diaspora, kuko uko bigenda ko ariko kose diaspora donc y'abarundi igomba gufata intambwe ya mbere mu gushigikira iterambere ry'igihugu. Kandi ibyo ntabwo ari ibintu biva mu muntu umwe, mu mutwe umwe, ibintu bija mu biganiro n'abandi kugira ngo tukaraba igishobora gushigwako. So uno munsi rero ikibazo dufise sinzi ngo ninda yoboye diaspora, kuko uno munsi tubona uri imbere dusanga ari umushinga nkaye Samuel. So umunsi umwe narigeze no kubaza, ndabaza ati mbega Samuel ninde n'umunyamabanga mukuru wa diaspora y'urwego rw'isi, n'umuntu mubitsi ninde, niwe perezida? Kuko amanama menshi twagiye turabona akoreshwa, niwe twasanga yakoresheje Zoom yiwe. Iyo ukoresheje Zoom ni ukuvuga yuko amabanga yose niwe uyabitse. Ni ukuvuga na niwe ya hostinga, niwe nubwo yaremesha amanama. Ni ukuvuga tukibaza ibyo ari byo, hanyuma tugasanga urabona ko igihe Ntuzeye BDUSA imaze gutsindira urubanza twari turimwo, bivanye n'ibibazo byatejwe n'umushinga nkahe Samuel. Samuel yaciye agumura n'abantu, aho nyene acatanguza ikintu bita dikobu. Ni ukuvuga dikobu ko dikobu ni ikintu ciyongoye inyuma yo gutsindwa mu rubanza. Donc yanka kwemera ukuri, yanka kuja hamwe n'abandi, ubwo acaca inyuma atangura kubesha abantu. Noneho acatanguza ico kindi kintu bita dikobu. Rero uno munsi iyo tubonye uko byagenze muri Amerika, benshi barabizi, iyo tubonye uwitwa ko ari mukuru uno munsi ariko aragendera munsi y'ukuboko k'uwundi muntu Samuel, uwagumuye abantu muri Amerika, watandukanije abantu. Noneho aho kuza kugira ngo aje mw'ishyirahamwe canke akorane n'ishyirahamwe rizwi byamenyekanye kuva mbere y'igihe BDUSA, we akaza akinyegeza mw'ishyirahamwe ryitwa, no kwita ko ari ishyirahamwe ry'abagumutse, ishyirahamwe novuga ati ryatandukanije abantu, akinyegezamwo, tukaza tumusanga ari yaserukira umutwe. Noneho tukumva ngo ni n'umuadimini ku mbuga za dikobu. Ni ibintu biteye amakenga cyane. Rero ibindi bikorwa byose uko tugenda tubona Eric ajya munsi ya Samuel, twibaza rero ati mbega no munsi ishyirahamwe riyobowe nande? Riyobowe na Samuel, riyobowe na Eric? Ico kibazo rero nanjye bicakironderera inyishu. Iyo mbajije ati mbega nindarongoye ishyirahamwe, mu by'ukuri nari nzi yuko ari Eric. Ariko kugeza ubu bivanye n'ibikorwa ndiko ndaraba n'imyitwarire ya bamwe, ico kibazo nanjye ndiko ndakironderera inyishu. Ninde ayoboye Ntuzeye diaspora Indundi? Mbega ni Samuel? Nimba ari Samuel, yatowe nande? Yatowe ryari? Ko tubona Eric ajya munsi ya Samuel, byagenze gute? Barahinduranya ibibanza? Ntabwo tuzi. Nibyo natwe no munsi tukirondera. Hanyuma nagomba kugira ko mvuge ku bijanye ku mashusho twabonye Samuel agiye mu gihugu, hanyuma tukabona ngene abasirikare aribo baje kumwakira. Kijya kintu
cyaduteye amakenga kuko uko tuzi no munsi igihugu ni igihugu kirimo amahoro n'umutekano, ni igihugu nyabagendwa. Ni ukuvuga kandi ko iyo umuntu avuye ino surtout nka Samweli uko tuba tumuzi n'abandi cyangwa na jewe kugenda ngiye mu gihugu cyane cy'amavuko, hanyuma nkaza gusanganirwa n'abasirikare bafite n'inkonko. kiriya kintu ntabwo cyerekana ishusho ryiza ku gihugu. ibyo twibaza, ibyo twabwiwe yuko igihugu ari nyabagendwa, bica tugira amakenga ati mbega nibyo cyangwa si ibyo, nimba ari byo kuki Samweli tuzi yaje gusanganirwa n'abapolisi kandi bambaye inkonko. rero cyo twibaza rero mbega uko niko igihugu gifata umurundi wese avuye hanze cyane hariho ayandi makuru tutaba tuzi. donc mu by'ukuri kigiye kintu cyaduteye amakenga cyane. murakoze. Ego cyane. Mupfasoni, sinzi ko mufise icyo mwongera ko Mupfasoni Alphonsine. Murakoze cyane, turagifise rwose. Dusubiye inyuma gato kuri icyo nyakubahwa perezida ahereje ko mbanze vuge kuri iki cy'uyu muntu ayoboye diaspora ndundi. Muri Amerika ubu abantu bavuga ko ari umuvugizi wa Dikobu. ubu ushaka ko bamumenya ntunamuvuga izina, uvuga umuvugizi wa Dikobu. umuvugizi wa Dikobu bose baca bamenya uwo ari we. niko gatanzira n'ubamuhaye. Ego. bisobanurwa ko ubuyobozi bwa diaspora ndundi bwarahombye, kuko bwarahombye umuyobozi. ubu byitwa ko atamuyobozi ahari. hanyuma icyo cyerekeranye n'ibyerekeye ko abantu bashitse hariya baca baba banini rwose kurusha ibikorwa bakora aha, cyo kimwe n'abandi. bijya nibaza ko kuri je nibaza ko ari bisanzwe, kuko ziba ari prestige umuntu ariko ararondera kumbura abakeneye kw'izina yiwe bimenyekana cyane. abafite ikintu ariko ararondera mu gihugu bigatuma byimba gose ageze kuri aeroport, kugira ngo n'abari hariya bibaze ko ari umuntu akomeye cyane, ari igihangange, niba have bamenya ko kumbure yo bari umutigisi wo ngaha. ahubwo ntabaciriyemwo muciye mutwibutsa mu nama ya diaspora ndundi, ishyirahamwe ry'abarundi ku isi, bigeze gukoresha abarundi baba muri Amerika ya ruguru, kuvuga Amerika hamwe na Canada, bagaca bashyirako na Amerika yo hepfo. inama bagirishije ico gihe hariho nivyo umurundi yaba muri Amerika yigeze kubaza ikibazo, kandi ikibazo yabajije umuntu agiye kukiraba arabona yuko kugira ngo akibaze yarafise nk'ishusho y'ivyo muhejeje kuvuga canke y'ivyo twabonye kuri ayo masanamu. Yabajije avuga ati mbega burya abatwara amashirahamwe y'abarundi baba bafise inyungu by'ukuri yabo batwara canke baba barondera inyungu zabo bwite, na cane cane ibintu by'ibibanza mu gihugu canke gukora muri leta mu Burundi n'ibindi. Baca uwo munyagihugu mbere yaciye avuga ati we yasabye yuko mu mategeko yoshingwa kuri mwishirahamwe diaspora ndundi ku rwego rw'isi yuko hoba mu itegeko ribuza yuko umuntu wese azotwara iryo shirahamwe ko azoja mu mabanga ya leta, azoshingwa amabanga muri leta. Urumva abuzwe kuzoja mu mabanga ya leta mu kiringo c'imyaka kanaka, ariko inyishu bamuhaye bamubwiye batoya ubwo n'uburenganzira bwiwe bwo gukora muri leta canke kudakora muri leta mu gihe yo vyemererwa. Ariko rero ibyo muhejeje kuvuga umuntu ntacabona yuko umengo kubona bijya bintu biba abantu baca batangura kwiyumvira cyane cyane abarundi ba mu mahanga bavuga bati mwabonye bya bindi twahora tuvuga, urumva bagenda barondera inyungu zabo. Ino tuzi yuko ari abantu basanzwe turaganira turatera inkuru
turagendagenda nta bapolisi bagenda baducungereye ariko tugeze mu gihugu ucubona abapolisi abasirikare bacana kuba babacungera nako nashaka gushiramwe kugira ngo bandanye n'icimviro cyane. Murakoze cyane kumbure n'ibyo duhereye aho nyene birashobora kuba ari byo nico gituma navuze nti baba bashaka kubaka amazina yabo baba bafise inyungu kanaka bariko bararondera mugabo bakavuga bati twobironka gute kuko ugereranije uwo muntu n'ingene ari ngaha urazi ko ngaha twese tuzinanye ubuzima bw'umwe wese tubuzi kanatsinda ujya we twarakoranye gose ibikorwa akora ndabitahura hanyuma ageze Burundi bikagenda kujya jewe icyo mvuga hanini kuri bajya abapolisi nibaza ko bari abantu bariko baragendagenda sinibaza ko arabari baje gucungera umuntu kuko nimba by'ukuri bari baje gucungera umuntu asanzwe akora ibikorwa bisanzwe nibaza ko bari gutesha agaciro igihugu cyacu cy'i Burundi kuko n'umunyamahanga iyo bibona ari ngaha yava yibaza ngo mu Burundi nk'abanyenkomezi bariyo kuko abonye bijaca avuga ati kumbe nanje ngiye bondonderera hanyuma amakenga nagize ku mupolisi bajya abapolisi jewe amakenga nagize nuko umushikiranganji umushikiranganji wa interieur w'intoro yo hagati yaheruka gusohora itangazo avuga ko atabantu bazosubira gucungerwa n'igipolisi kuko mu gihugu hariho amahoro ariko naho biruko ari kumengo urazi abantu hari abantu bavuga yuko mu gihugu cyacu naho haba ari ingingo ziba zifatwa kenshi zidakurikizwa oya twebwerekane tuvuge gutyo tuzi ko zikurikizwa reka tuvuge ko tuzi ko zikurikizwa rero nimba by'ukuri abari mu gihugu barabatse abajeje umutekano abavuye ino boja gutegerwa n'abajeje umutekano kuyihe poste bafise mu gihugu ivyo nivyo tuba dukeneye no kumenya nimba bafise poste tubimenye ko bayifise tuvuge tuti nivyo ntibazosubira kuja muri iyi mitigito yo ngaha kumbure hariya barahawe ibikorwa mugabo bikaba atari ivyo nagasembwa ku gihugu cacu cy'i Burundi ahubwo tugira ko dusemerera tuti nukuri igihugu nigihagurukira ibyo bintu nigihagurukira ibyo bintu kuko biteye isoni nta kuntu umuntu yogenda byimbyagaye kandi ari umuntu asanzwe araratigita ijoro n'umurango n'abandi bose none bazoronka abapolisi badukwiza icyo ni kibazo ko indege igenda yuzuye bazoronka baza kutwakira kweri buzuye nukuri icyo ni kibazo jewe nosemerera mbwira igihugu ni ibyo bintu nibabirabire hafi bireke kudutesha agaciro kuko n'abakomeye baragenda ntibagare muri rusangi kandi bafite ibintu bikomeye rwose tuzi ngaha kandi ari abarundi twubaha mugabo bakagenda buhoro bakinjira mu gihugu ibyo bakeneye bakabikora bagataha n'ugweza rero bigenze gutya tuca twibaza hariyo amahoro by'ukuri uwo ari we wese abibonye aca yibaza ati ni ukuri jewe mbonye bajya abapolisi nibutse cya gihe haza aba South Africa nibyo nabo ega tukuri nibyo naciye mbona mu mutwe ingene ahantu hose wasanga buzuye mu masengero umuntu aje ukamengana igihangange mugabo waraba neza ukavuga uti nta kundi ni igihugu kiri mu ntambara noneho twaravuye mu ntambara twibaza ko icyo kintu by'ukuri abajeje umutekano bo kirabira hafi murakoze yego cyane murakoze reka tuje ku mumaze mu gato cyangwa ngo muvuge kuri icyo kintu gato kandi ego jire mu by'ukuri byateye amakenga kuko sinizera neza yuko umurundi jewe ndi umurundi ntashe mu gihugu cy'iwanje mba n'umurundi nk'abandi mu bisanzwe hariho ukuntu ubona ko umengo
umurundi avuye hanze agomba gufatwa donc mu buryo butandukanye n'umurundi ari mu gihugu kuko iyo dufate mu bintu bijanye n'umutekano kuko nkuko nyakubahwa Alphonsine aje kubivuga itangazo ryasohotse yuko n'abategetsi bamwe bo mu gihugu bagiye kwakwa abapolisi bahora bacungira umutekano kuko igihugu ni nyabagendwa kirimo amahoro rero ukibona rero umuntu avuye hanze akikizwa n'abapolisi uca wibaza mbega amahoro ari ku barundi gusa bari mu gihugu ku ba diaspora mbega si amahoro ico ni ikibazo jewe ndazi abantu batari bake n'aba diaspora bari mu gihugu mbese bakorera mu gihugu donc usanga badandaza bakora bikorera utwabo ibintu bisanzwe nyene ariko ugasanga bagendanirwa n'abapolisi bari babiri ibyo twarigeze kuvyumva natwe abantu babivuga hariho mbere n'abagiyeyo bakifotoza bavuga bati aba nibo baducungera canke n'umugenzo ugirwa n'abarundi baba mu mahanga tufate ko ari umugenzo wo bugirwa n'abarundi baba mu mahanga ariko ugasanga abajejwe intwaro mu gihugu ntavyo bazi canke bakaba babizi bakabireka iyo uvuze umugenzo sintahuye kuko ugombye kuvuga yuko jewe nshobora kwinjira mu gihugu nkitorera abapolisi babiri ati mwebwe nimuze bamuracungera ese wiva urumva mu gihe mwebwe mwokumva yuko naka yabikoze bigakunda murashobora kumubaza muti mbega wabigenjeje gute akakubwira ati nabigenjeje ukunuku namwe mugiye mugaca muvuga muti reka nanje ndondera abapolisi bangendanira kugira ngo mboneke yuko nkomeye canke nimba ufise ubwoba bw'umutekano wawe ukavuga ati bankingira umutekano icyo nibaza neza yuko siko byari bikwiye kugenda kuko bajya abapolisi bafite ababaganza bategereza kugira ababarungika bikaba ari ibintu bizwi biri documente bikamenyekana kuki uyu muntu agomba gucungira umutekano yego cyane ariko bitameze uko burya igihugu ni twebwe abo kugihesha agaciro kandi ni twebwe abo kugisuzuguza rero sinizera mu byo mbona jewe simbona impamvu jewe nk'umurundi ntacyo mu gihugu canje c'amavuko kirimwo amahoro n'umutekano simbona igituma nosaba abapolisi bangendanire ntabwo simbona igituma na gatoya kuko hano ndi umuntu nikorera utwanje hano muri Amerika nkora iby'iwanje bisanzwe kandi twanabonye n'abantu bamwe bakomakomeye mbere bamwe banakoze no mu nzego z'igihugu bataha mu bihugu ntabwo tuziga tubona abapolisi baza kubacungera so ibyo ni ibimenyetso byatwereka yuko kumva igihugu no munsi kirimo amahoro none iyo tumonye yuko umuntu avuye muri Norvege asanzwe agiye mu gihugu ahonye n'abapolisi 3 4 5 uvuye muri Amerika abapolisi kandi tukaba tutazi na post n'imwe akora kumbure agiye kuraba iduka giwe yasize mu gihugu kumbure agiye kuramutsa agiye kugwaza se wabo yumvise ko agwaye ku kibuga c'indege akaza gusanganirwa n'abapolisi vraiment ntabwo bitanga ishusho nziza ku gihugu yego cyane reka tuje kurangiza iki kiganiro tubaze akabazo k'icyo mwebwe mwiteguriye gusaba leta canke diaspora ndundi muri iyo ndwi yahariwe abantu b'amahanga mbega hari ico mwateguye muzosaba leta y'u Burundi canke diaspora ku rwego rw'isi reka ntangure kuri mwebwe mupfasoni Alphonsine murakoze cyane icyo novuga cyo kubyerekeranye na diaspora ndundi nababwiye ko byahombye ntawe dufise twobibwira ubundi tuba twarashikirije ibyifuzo kera kandi
umugambi uba waragutse umwaka wose cyangwa uba warakoze muri rusange kubera ko tutabona abayobozi abo bo ntacyo dufise twobabwira cyangwa twobasaba kuko ntibabaho mugabo hariho icyo novuga ko dufise imigambi tukaba dufise n'ibyifuzo byo gusaba umukuru w'igihugu birahari biri mu ibanga bajya kubivugira ugasanga abandi baragiye kubivuga bitari gwabo imigambi yacu iri mu ibanga delegation batumye izobishikiriza icyo gihe bazoca bumva ibyifuzo bya BDUSA n'imigambi yabo yego cyane murakoze sinzi nimba hari ico umushinga ntahe Gilles aza kongera kuri ibyo nk'uko yabivuze ubundi ntacyo dufise tubwira diaspora uburongozi bwa diaspora kuko twebwe antake BDUSA diaspora yo muri Amerika twarafashe initiative twandikira ikete uburongozi bwa diaspora burongowe icyo gihe bwari burongowe na Eric n'ubu wakiburongowe mbona tubizi ntabwo turabimenya twarabwandikiye dusaba kuvugana ibiganiro twari dufise ibyiyumviro twari dufise ibyo twagomba gushikiriza antake nk'abarundi diaspora yo muri Amerika icyadutangaje iryo kete yaragiye ntabwo iyo nama bayitwemereye nta nubwo banatwishuye kuva icyo gihe twibagije ati iyo yose uburongozi buriho cyangwa ntabwo buriho kuko iyo umuntu yanditse ikete officiel ni ukuvuga harabaho inyishu tirindira canke biracatugoye canke ego iyo nama mwasabye irashoboka ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe bigeze bishura kubw'ibyo rero aho hose niho amakenga yacu yagiye araberaho mbega uburongozi ninde arongoye diaspora ku rwego rw'isi so rero hariya mu gihugu tugiye gushikiriza imigambi y'iwacu uko twipfuza kuzokora tugiye gukorera hano hanze aho tubaye n'ingene tugiye gukorera mu gihugu kuko intumbero ikomeye cyane ya BDUSA ni iterambere ku barundi bose bari muri Amerika hama iryo terambere rimaze kuboneka rikagenda mu gihugu cacu c'amavuko so rero ivyo rero bifise imigambi myinshi imwe igiye gushirwa mu ngiro vuba rero ivyo niko tugiye gushikiriza hariya hanyuma ibisigaye navyo bya diaspora uburongoye diaspora ibisigaye navyo nibaza ko hari ukuntu inzego zitunganijwe bazobiraba ngene bigenda mu by'ukuri ariko umwaka wose uraheze nta kintu niki kigeze gikorwa so ni ibintu bimaramaje mu bisanzwe rero nta na kimwe tugiye gushikiriza uburongozi bwa diaspora hariya oya icyo tugiye iyo tutwaye hariya dutwaye imigambi yacu n'ibisabo dusaba uburongozi leta ukuntu twashobora gukorana twebwe diaspora yo muri Amerika hamwe na leta y'igihugu cacu yego cyane reka rero tubashimire mwese uko mwaduhaye akanya kanyu usinzi nimba hariho akajambo ka nyuma mushaka gushikiriza reka ntangwire kuri mwebwe mushinga ntahe Gilles nimba hariho akajambo ka nyuma mushaka gushikiriza muri rusangi hanyuma tujya ku mupfasoni Alphonsine murakoze cyane ijambo rya mbere nagomba kubashimira ku kigoro n'akanya kanyu mwashoboye gufata kugira ngo
mutuganirize. Nibaza ko ari ibintu by'ingirakimazi kugira ngo abarundi hirya no hino bamenye uko ibintu byifashe. Hama igisigaye naco no kubandanya gutera kamo abarundi bose bari mu gihugu ca Amerika kugira ngo bashishikare kuja hamwe, abashishikara donc gukora ibikorwa, kuko turabona ko hariho abantu benshi bariko barahagurukira ibikorwa hano mu gihugu byo guteza imbere abarundi no kuzana imigambi itandukanye. So rero nagomba gutera akamo gusa abarundi bose bo muri Amerika yuko nihagiye n'umuntu umwe azisanga yasigaye inyuma, yuko iki n'igihe tugomba gukora ibikorwa, tube mu majambo, twiteze imbere, hanyuma twamara kwiteza imbere iterambere ryacu hano turitware mu gihugu twavuyemo. Igihugu kiradukeneye. Ubwo rero murabizi namwe neza yuko ni kuvuga ko nta muntu ashobora kwibagira iwabo. Yego cyane. Naho noba ndi umunyamerika w'umurundi, no kuvuga rero ibyo ninkora byose neza kwiyumvira iwacu yo navuye. So rero nakanya keza ko gukora, tuje hamwe, twibagire ibiri inyuma ya Amerika, reka turabe Amerika iwacu byo tugomba gukora kugira ngo twiteze imbere. Murakoze cyane. Yego cyane, murakoze. Mufasoni Alphonsine, akajambo kanyuma. Murakoze cyane. Akajambo kanyuma nako mbwira abanywanyi ba BBUSA, tubabwira ko twohaguruka tukaja mu bikorwa, twongera tubamenyesha ko dushima Imana ko mu bikorwa bimwe na bimwe twavuganye, twagiye kubasha gusaba uruhusha muri leta ko bimwe na bimwe biriko birasohoka, hari ivyamaze gusohoka, ibindi biri mu nzira, kugira ngo bahaguruke rero twebwe dukore ubwo runani dufise abarigo tuzojana mu gihugu cyacu, dufise n'ico tugiye dufumbatiye bivanye n'ibikorwa by'intoke zacu twakoze, bivanye n'ibikorwa bindi byo kwiteza imbere twamaze kwemererwa muri iki gihugu tugiye kurangurira ngaha. Wongera nkashimira abarundi bose bari hano bagenda bumva ibiganiro, bakaduhamagara kandi bakongera bakaduha kuhaje, kubera ko biragoye. Rero nkabashimira namwe ku kiganiro muduhaye, dushimira n'abarundi bazocyumviriza. Hanyuma tuba dushaka ko abumvise ikiganiro bashira ko comment, tukumviriza ibyo bavuga, kuko comment ni nziza. Hari gihe bavuga ngo wewe uravuga gutyo ugira uko warukwiye guhindura, ugasanga umuntu arahinduye. Nibuka muri BBUSA jewe nyigira propagande, ari umuntu yigeze kumpamagara arambwira ngo ngurandiye paho ngo je bambwiye ko naragurika. Yo muri iyo comment ko ataragurika, kumure ni ari kubimenya. Njana mbwira nigende bindure gutaragurika. Rero abarundi turifuza ko bavuga akari ku mutima, nibagaserure, niho tuzokira, tuvurane. Nibavuge kuko naho umuntu yogutuka nubabara ngo aragututira urabica avuze, kandi ujya burya bagukunda kuko abagukebuye. Mugabo ushima agasiga amavuta ni byiza, nibavuge byiza, nibavuge na bibi, kuko dukeneye kubaka na cyane cyane hano muri Amerika, hanyuma tukaje iwacu mu Burundi. Murakoze muhezagirwe. Yego murakoze cyane na muhezagirwe. Rero mushinga ntahe Gilles, turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze. Namwe Mufasoni Alphonsine turabashimiye kandi kubona maduhaye akanya kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane, turabashimiye. Namwe turabashimiye ku mwanya mwafashe mwaduhaye. Murakoze. Yego murakoze kandi. Inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro, turabashimiye. Tugazosubira rero mu kindi kiganiro hano kuri Kabaza Web TV. Mwari kumwe nanje Irere uri inkuru mu kiganiro twabaza naho utaha.